bo ahubwo murakoze kwico ahubwo ndahamagariye ugwaruka rwose buri muntu wese yumva en fait hari ubishaka mugabo atabikunze ntazoze ngo ashaka gusa kumenya bamubone uko akora ibintu by'inzara icambere cyazomanza bikunda yumve yuko abinezererewe hama azoje zomwigisha nta kibazo kuko ugwanunu n'ugufashanya en fait ugwaruka ufashanye mu bumenyi jewe na wamfise kubijanye no gutunganya neza inzara ndifuza yuko no busangiza urundi gwaruka nkanye hama tukiteza imbere. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza abari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro kora kubwejo tuvuze kora kubwejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere Uburundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba buri neza neza mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwashikiriye iterambere riramo byo byose rero ntushobora gukunda tudakuye amaboko mu mutwe ngo dukore tudashize ingufu hamwe tudahanahanya ibyumviro tudafatanye mu mugongo nico gutuma rero TV ihayihangiro cyo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimo uyu munsi rero turi neza neza muri centre ville aho basanzwe bakorera ibikorwa byo gusiga inzara byo gukora abantu mu mutwe n'ibindi bigiye bitandukanye bituma abakobwa n'abamama ndetse n'abahungu muri rusange bashaza navyo n'umwuga muyindi turi kumwe n'umusore mwiza cyane rero turaza kuganira ibijanye no gusiga inzara n'umwuga novuga ko amazemo igihe kitari gito n'umwuga ukomeye cyane mubeshejeho ndetse uri kuranatuma ariko ariteza imbere turaza kuganira byinshi bigiye bitandukanye bwabo nabo mukomera dukurikira bivaye impano baza kubaha n'ibiganiro byose tuza kugirana ejo namwe mwiyumvire umwuga mwokora mu murabire ko mukure amaboko mu mpuzu tudatevye twiteze imbere bivuye mu maboko yacu reka rero ndamusabe yitondera abakunzi bacu ba Roy TV tuyage tuzi ngo tuko turaganira turakwakire muri Roy TV. Yego murakoze cyane. Amazina yawe kwitande? Bo amazina yanje niswe n'abavyeyi nitwa Uwimana Jimmy ariko akazi nkora gusiga inzara kaba kanyise izina ka Jimmy Nails. Yego yitwa Jimmy Nails ndabibona hajya kuri pancarte ariko bamwise novuga ko ari akazina k'akazi kugira ngo abakeneye kumurondera bamuronke byose ko bajimye abari benshi ariko ucize ko akazi akora nibazi ko ari uco byoroha cyane turifuza kumenya Jimmy ninde Jimmy musanzwe muba hehe mwavukiye hehe n'ibindi bigiye bitandukanye. Bo Jimmy sanzwe ndi umurundi navukiye mu Burundi mu ntara ya Kayanza. Yego Jimmy mu ntara ya Kayanza uno musore mu gisagara ca Bujumbura mbega Jimmy mwoba mwarize amashure? Yego amashure narayize amashure no kwita secondaire nayize muri lycée Kayanza ariko n'ico gihe ca ndabandanya canja muri kaminuza y'u Burundi caniga muri campus Mutanga. Jimmy araje amashure y'intango mu Kayanza arashitse ko nayisumbuye arashitse ko na kaminuza uno munsi yisanze mu mwuga wo gusiga inzara. Mbega Jimmy turashaka mutubwire tugitangura kino kiganiro uno mwuga mwawisanzemo gute ko tuzi mu mashuri atavyo bigisha mbega mwabitanguye gute hari ryari turashaka mutubwire. Bo umwuga nta gihe kinini ndawumazemo. Bo mukuru wiyumvira kuyanye n'uvuga ati umujene uri kurazunguruka ukavuga ati reka ndondera ikintu nanje gishobora nk'umwuga kuko kwishuri bivanye n'ivyo nize sibyo ndiko ndakora ubu. Niho nafise umugenzi wanje nyene yarafise salon nkaza ndahaca ndaba ivyo akora nkavuga ati ivyo bintu nanje ndashobora kuvyiga aranyigisha tinda naho naza ndavyiga mva kwishuri nza ndagenda mujya mwanya wa pause ona muri kaminuza y'u Burundi hari ukuntu twiga mu gitondo twongera tugasubira mujya mwanya rero wa saa 6 ujya mwanya wa pause no mwanya nace ngenda kwiyo salo kuba ndavyiga bizanza ndavyiga buke buke ibindi nza ndigira kuri internet kubera bon nta mwanya naronka aho kuza ndajayo imisi yose mu mwanya ntaba nagiyeyo nacanza ndi concentrate kuri telefone ndaba kuri internet ngene biza birakorwa. Tukiri ngaho nyene turifuza kumenya ni giki catumye mwihutira kwiga uno mwuga wo gusiga inzara?
bo nk'uko umwuga wo gusiga inzara ari nk'indi myuga nararavye hari imyuga yo kubarira ni imyuga yo gusudira ndavuga ati reka nanje ncagure mu mwuga ndabandanya umwuga nyine wo gusiga inzara. Waratanguye urabanza urabikunda uravye imyuga itandukanye iri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi urira uravuga ati jewe umwuga mbona umwuga wo gusiga inzara ni umwuga noshobora. Mbega muri ico gihe muriko muriga hari amafaranga babasaba canke vyari vyoroshe kubera ari umugenzi wawe? Bo novuga yuko nta mafaranga yansaba kubera ari umugenzi wanje kandi nibaze ni bon ibi vyo gusiga inzara ni bake biyumvira kuvyiga usanga bamwe ari utuntu bagiye baratora hirya no hino cyo gituma kenshi ibi vyo gusiga inzara abantu benshi batabiha agaciro canke ugwaruka rwinshi baroheje amashuri utavyitaho kuvyiga kubera bibaza ati ni ibintu bikora abantu batize. Oro jewe nkimara kuvyinjiramo naciye mbona ko akazi gashobora kuntunga kandi akazi nshobora guhana kandi kazi urundi gwaruka ubuzima bukabandanya. Tugushimire cyane urahejeje kwiga uratanguye gukora akazi waciye utangura ryari watanguye gute ibijanye n'agatahe ibijanye n'ibikoresho ibijanye n'ikibanza ko tubona ari ibintu bimeze neza cyane byagutse kandi bigure biri muri salon nziza cyane byashiye bigenda biragenda gute kugira ngo mugeraho mugenzi no munsi? Bo buri gihe intango yamigoye uko ndibuka muri 2023 niwo mwaka nanaherejemo kaminuza ni nawo mwaka no kuvyiga navyigiyemo mugabo je navuga ati ko ndavyize nkaba ndabimenyereka nanje nze ndabe ngene kwiyungunganya umutahe muke nanahise no bona natanguje umutahe munini buri gihe intango yamigoye utanguza amafaranga make mugabo uko uzurakora ukora ibintu vyiza agatahe kaza kariyongera amanza ndongeramwo ibikoresho. Uratanguye uhereye ku gatahe gatoya ibikoresho bikeya uri kurimenyereza byashe bigenda biragenda gute akanyungu umwaka ronka gute mwagiye muragira inyungu gute kugira ngo tumenye yo Jimmy yavuye yageze niyo yifuza kugera? Bo akanyungu nako mu kuboneka buri gihe cyose yuko ari ibintu byiza uraronka abantu baza kukugendera muri service ubukora. Rero icyatumye jewe agatahe kaza kariyongera byatewe n'ibikorwa nakora narakora ibikorwa byiza wonda bikora yakereka uwundi bakaza barabwirana ya hantu nkorera umva plus baza baraza nanje acanza ndongereza udukoresho gushika ongeze n'ubu. Umunyeshure yiga muri universite ndetse haje na universite y'u Burundi umenga biragoye cyane ngene kwimvira kwiga umwuga mu gihe abo bigana baba bariko bariga bakurikirana ibisata bifuza ko ejo ari navyo bazokurikirana muri kazoza. Mbega Jimmy byagenze gute nta ntambamye mwarahuye nazo kubona umunyeshure yiga muri universite umuhungu mwiza nkawe we kwemera guhoza ibirenge abadamu abakobwa ukabasiga inzara ukemera guca bugufi abakobwa turanakara udusize nabi reka ku mahera yacu turashwana n'ugesera bukadu. Mbega Jimmy wabyakiriye gute muri wewe? Bo ikintu ca mbere cyo ikintu cyose ugomba gukora umanza kwanza kugikunda. Bon weje ugikunda ukumva yuko umwanya wose uzogikorera yuko kitezo gutera isoni. Je namanje kwanza kubikunda nkabona yuko nabo twahora twigana canke abo twiganye bobo naho bazontwenga canke bakavuga amajambo yo kwica intege ahubwo rero je nzokomeza nkora kandi namaze kubona akamaro k'umwuga. Ico gihe rero ndabandanya intambamye ni nyinshi urahura n'abaguca intege mugabo we mu gihe uzicurimo abo bantu burabima amaco ubwo ukabandanya inzira uba warafashe. Turifuza kumenya intambamye imwe canke zibiri canke zitatu warahuye nazo bivanye nawe mwiganye mu kibano handi hagiye hatandukanye bumvise ko Jimmy bari biteze ko agomba ronke impamyabushobozi yo muri universite agende mu bisata bitandukanye ariko yigumga gusiga inzara kasiga inzara. Jimmy ni byahe byo byaragushikiye bimera nk'ibiguca intege muri ico gihe cyose ari kurabibamo? Bo muri ico gihe ibintu byanciye intege ukuntu benshi ntibatahura ukuntu umuntu yize universite naho nyene sinize privé nize kaminuza y'u Burundi ukuntu naco ngenda gukora ibintu by'inzara ndabavuga ati ivyo ntibibaho bakanca intege mu kombwera atoya nta muntu yize kaminuza y'u Burundi ashobora kuza koza ibirenga ba mama canke abigeme ivyo ntibibaho
bazi yuko uheje kaminuza y'u Burundi ucuhita uronka akazi muri biro ukagenda kwicara. Ivyo rero navyo bon byarashika nkavuga ati ibyo bariko barambwira nivyo mugabo umutima ukavuga atoya wewe ujya n'umwuga kandi kuba ari umwuga ni tegerezwa kuwukora kandi uwukunze. Ico gihe abantu narabimye amatwi ndavuga ati ihangiro nafashije niyi zokomeza nkora akazi kanje. Tukiri ngaho nyene turifuza kumenya abo mwiganye abo mwari kumwe abagenzi umaze kubasezera canke bamaze kubona wabitanguye wavyakiriye gute? Nta bagenzi watakaje muri uwo mwanya bivanye nuko bari biteze ko Jimmy agiye kuba wundi muntu ariko kugene yemeye kugenda gusiga inzara koza abakobwa nk'akarorero nk'abakobwa barakunda kubona umuhungu ari smart ariko arakora uko byavyo vyose. Jimmy muri ico gihe wavyakiriye gute? Bo muri ico gihe sinovuga ko abagenzi bantwenze oya ni bantwenze gusa hari abantu batavuga ahubwo baraba ibintu ukora bakaraba uko umuntu atanguye oba hari ikiriko kiriyongera bo barabonye yuko uko natanguye ko atariko vyaguma bibandanya ahubwo bakabona nimba ico gihe baraje bagasanga dufate fise nk'imashini bakaza nk'inyuma y'ukwezi canke amezi abiri bagasanga afise nk'imashini zibiri nimba ico gihe baje ugasanga afise nka 20 nka 5 ngo bakabongeye bakaza bagasanga afise nka 20 nka 30 bico gihe baca babona ati Jimmy ariko aratera imbere. Nico gihe rero ni hana hamwe uca usanga abagenzi bamwe batanguye kukwiyegereza. Dusubiye inyuma gato muratubwiye ibyagiye bibashikira kuko bitigeze bibaca intege mwari muzi ico mushaka gushikako co muraharanira kandi Imana yarahabaye mwarabishitseko turizera ko n'ibindi muzobishikako ariko turifuza kumenya nyezina uwo muhamagaro eske Jimmy uwo muhamagaro wakujemo gute neza na neza? Bo nakubwiye ikintu hari ikintu wisangamo ko ndibuka nciga secondaire baraza gusiga umutante muhira bon kujya ukiri umwana ikintu ukagisamarira cugende uko ariko baramusiga wasanga mpagaze hejuru y'umuntu yaje kumusiga inzara nkaba interesse no kumenya ati mbije ibintu babikora gute bo mwo mwanya se nibwiyumvemo muri jewe yuko notangura kubyiga kubera nayo nkiri umwana. Turifuza kumenya Jimmy inyungu umaze gukura muri bino bintu byo umaze gushikako n'ibyo mwifuza kuzogerako kugira ngo ejo hazoza muzobe mwitejeje imbere bariya mwiganye canke se abandi bagenzi mwaba mufise kugira ngo nabo bakurabire. Bo inyungu novuga ko noba narungutse mu icambere cyo nungutse umuryango. Uwo muryango none wo utuma aho ngeze ubunyari bo bahanshikanye. Uwo muryango nawe nashatse kuvuga n'abakiriya uko umukiriya uramukora service nziza mugenzi we wayibonye nawe aca muzana numva mfite ni wa muryango uba waragutse. Ikindi naco nshobora kuba narungutse nuko uko natanguye ubusikondi harabayeho evolution ku bikoresho canke no kubumenyi. Ikiganiro cacu nikora kubwejo Jimmy turifuza impanuro nyinshi zigiye zitandukanye mwubwira urwaruka ariko ruradukurikira Burundi bwejo kugira ngo ejo hazoza tutaranashika no mu 2040 tuzobe twitejeje imbere twebwe nyene ubwacu bivuye mu maboko yacu. Niza impanuro baha mu kubatera intege? Bo icambere cyo nomaza nkanura urwaruka rugenzanje bijukira imyuga. Umwuga suvuga ngo n'umwuga w'inzara gusa wo gukora inzara hari iyindi myuga itandukanye. Mpamagarira urwaruka ntibumve ko ajya amashuri tuba tugiye kwiga bijya twiza ibyo tugenda gukora mu buzima busanzwe. Bijya uragenda kuvyiga kugira bigufashe kwiyumvira cyane mu gihe utaburaronka akazi k'ivyo wakoze ukaba ufise uwundi mwuga uri kurakora. Rero nkatumira urwaruka twijukira imyuga cyane cyane ko imyuga ubunya niyo igezwe ntibabone umwuga ngo umuntu ariko arawukora amenga uragayize wewe ukore wemere babakugaye mugabo uzi yuko hari akantu wewe ubwirane uronka mu gihe umwuga wukubesheje hose numva ingene wowe ugaye reka abagenzi canke inshuti babawugaye ngo wewe ugufitiye akamaro ugumubandanye ukora. Tugushimiye cyane Jimmy. Jimmy ageze ngaho kubera umugenzi we yamwigishije ibyo gusiga inzara nuvuga ko ari we yamufashe ukuboko. Turifuza kumenya bega urwaruka ariko ruradukurikira uno munsi bokenera kuja gusiga inzara Jimmy nibamuhamagara arahari azobaha umwanya azobigisha azobikora bikunze canke azobasaba agafaranga
bimeze gute kugira ngo bariko baradukurikira nabo bifuza kumenya imyuga n'icahe mwumva mwabafasha? Bo ahubwo murakoze kwico, ahubwo ndahamagariye ugwaruka rwose, buri muntu wese yumva en fait hari ubishaka mugabo atabikunze, ntazoze ngo ashaka gusa kumenya bamubone uko akora ibintu by'inzara. Icambere cyazomanza bikunda, yumve yuko abinezererewe, hama azoje zomwigisha nta kibazo, kuko ugwanunu n'ugufashanya en fait ugwaruka, ufashanye mu bumenyi jewe nawe mfise kubijanye no gutunganya neza inzara, ndifuza yuko no busangiza urundi gwaruka nkanye, hama tukiteza imbere. Tugushimire cyane ugwaruka muriko muradukurikira, murumva yuko imiryango yuguruye kwa Jimmy, akorera neza na neza muri centre ville en face ya Hotel de l'Amitié. Urinjira mu kigo bita ngo ku basirimu, winjiye indani ukabaza ati kwa Jimmy ni hehe, ndibaza muca muhabona. Mushobora kuba waraheje amashure cyangwa ukiri kuriga, murumva ko nawe yavyize akiri ku ntebe y'ishure, murumva ko abahaye ikaze nta n'amafaranga azobasaba. Afise umutima w'impuhwe, arifuza ko aho yageze n'undi gwaruka gohagera. Jimmy, imbere ko turangiza kino kiganiro cacu, turifuza kumenya, tugenda tubibona hatandukanye mu masalo menshi, mu kibano n'ahandi hirya hagiye hatandukanye, ati abakobwa benshi bagwiriye, novuga ko ari nka 10% bazi ivyo gusiga inzara. Mbega uno mugabo wahariwe abahungu gusa canke bimeze gute? Umwuga ni wahariwe abahungu gusa, ico gituma nteye akamo mwugo gwaruka naba navuze, simbuza abahungu gusa, n'abigeme bose barahawe ikaze, ahubwo cyane cyane duhamagariye abigeme, umve ko umwuga atari w'abahungu gusa, ni w'abantu bose, abigeme canke abahungu. Ntibitinye rero bazoze tubigisha nabo, kuko ukudukora nabo niko bobikora kandi barabishoboye, nta nguvu zirimo, ni ugukoresha ubwenge be n'amaboko yawe gusa. La majorité biko bikora abahungu gusa, ahantu henshi usanga ari umuhungu asiga inzara, nta hantu na hamwe ndagenda muri salon nimwe ngo usange hari umukobwa. Turifuza kumenya ikibazo aho cobakiri kugira ngo bariko baradukurikira bumva nabo bo kwiga bwabo ntibitinya. Hari ikibazo coba gihari? Nta kibazo na kimwe gihari, ni kwa kundi nyene kwiyumvira yuko ati ibi bintu twabihebeye abahungu gusa. Ni nk'uko nk'akarorero, tugende nko kuba nk'abamotari baje batwara amamoto, bazi yuko menga bikora abahungu gusa, muko ndazi ko n'abigeme babishoboye bo bikora. Rero ikintu cyose nakubwiye ni kucumva mu mutwe no kugikunda, mu gihe ugikunze ukagikora. Rero n'abigeme ntibitinye, nabo nyene barabikora kuko si ibintu bivuna, nibumve uko babikunze kwanza nabo bazovyige babikora, nta kibazo na kimwe kirimo. Tugushimire cyane. Mbere ko turangiza kino kiganiro cacu, ariko turifuza kumenya mbega Jimmy, ko mutubwiye ko mwifuza kubahamagara, abo tubaza nta mafaranga muzobaka, nta kintu na kimwe, muzobigisha ku buntu, muzobigishiriza ngaha, bizobimeze gute? Novuga ko ari nko ku buntu, uzumva ko ari interesse yo kuza azonshikira tuvugana, kandi azi tuzohuza uzonshikira wese. Tugushimire cyane. Mbere ko turangiza kino kiganiro cacu, nakaye kajambo mva ubwira abakunzi bacu bariko baradukurikira, hama duce turangiza. Akajambo nobwira abantu bariko baradukurikira, icambere cyo bamaze bakurikirane Roy TV. Ego muri televiziyo ishigikira ugwaruka, kandi ntimubikore jewe gusa, mugende muraba ku bantu bose bafise imyuga itandukanye, muze murabakurikira cyane cyane bimirize ugwaruka, ko ndabona ko televiziyo ikora ko ugwaruka, bimirize rero ugwaruka bakore cyane cyane cyane. Ikimaze kubona imyuga korora, bumve ko ari umwuga wo korora, ikintu cyose citwa umwuga, abajene tugihurumbire tugikore cyane. Tugushimire cyane, dushimire cyane n'abakunzi bacu ba Roy TV bariko baradukurikira, umwe wese aho aherereye akaba atarimvira ico akora, ukuri amaze kumviriza akora ku bwejo. Twizere yuko mwamaze gutangura, mwiyumvire mbega nokora iki kandi mubikore mubikunze, umwe wese mukaza akora, naho uri umumotari, wowe uri taxi vero, ushona ibirato, akazi kose ukora ushiremo umwete kandi ngo ugakora ugakunze, niho umusaruro uzogenda neza. Tugushimire cyane nawe Jimmy, tunagutera n'intege, igikorwa ciza watanguye, umwuga watanguye, tuzogira umugisha, tuzogaruke dusanga waruguriye n'ahandi henshi, warahaye ubuzi abandi bajane nkuko muvyifuza, cyane cyane muri abo nyene muzokwigisha. Twizere yuko muzobasohora uko nyene, peut-être kandi muzobatekerera, nivyashika mukaza kwigana umwete n'ubwira,
akabona hari ubushoboye nizere ko atazotaza caguma ngaha nyene umwangaje akore ahembwe nawe atangure kwisumamwo ndibaza ko ariko bizogenda nuko bizabimeze. Ego nuko nye bizoba bimeze je mu bantu nzigisha abambere nka batanu bambere je nzobaha akazi. Okay. Ego. Murumva ko nakazi mukemerewe kuzotangura kwiga ariko akigana umwete akiga bikunze. Hari ibintu twihaye umenga uriko urakorera umuntu uriko urashira umwete ugakora ari juste ambone ugasanga muko muracungana ijisho abikora ari kubera uri ngaho uri kuramuraba umaze gusohoka ntakurabe umwese mukazakora naho wo gukorera umuntu ushira umwete ejo canke ejo ushobora kuzobana nabo uri kurikorera utamenyereye gukora wa mwete nta na hamwe uzoba. Tumushimire cyane rero Jimmy byimva mutima tunamutera intege cyane gose tunasaba dushimitse ugwaruka cyane abasore nibaza yuko uri kurigisha umuhungu mugenzi wawe ko ariho bizokorohera kuko umukobwa n'ukuri umenga yo kwigishwa n'umukobwa mugenzi we kubijanye n'uno mwuga cyane no gusiga inzara numva umenga nyene biragoye ko yakoma muri kumukora abakobwa nyene ariko abahungu bariko baratwumviriza n'ukuri kwizina ryanje no kwizina rya Roy TV no ku bwa Jimmy ndabasavye mushimitse adresse twayibahaye muzoze abigisha muronke n'ubuzi mwumva n'akazi ko mugiye mukemerewe. Novuga yuko ari ibyishimo bidasanzwe rero kuba wemereye akazi urundi rwaruka biciye kuri Roy TV kuba ubabwiye ko baduza no kwiga bakiga no ku buntu novuga yuko ari ibintu byiza cyane kuri byo biranezerera n'abakunzi bacu nizere ko biza kubanezera abazoturondera tuzabashikiriza canke nimero zanyu twaza kuzicishamo kugira ngo bazobarondere ari benshi nibaza yuko atakindi bizosaba. Boya nta kindi bizosaba no kunshigira gusa tukavugana. Ego. Tugushimire cyane rero gose shimire n'abakunzi bacu ba Roy TV bako baradukurikira abataragira subscribe mugire subscribe mu manda y'imikurikirano ibiganiro bya Roy TV amakuru mashasha yizeho. Shimire cyane na cameraman Pasiplo yatumye amajwi n'amasanamu bashikira bimeze neza cyane. Au revoir. Imutangwe muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragasa cyutinduta Roy TV TV